wanje nyakubahwa, hanyuma kuvugisha ukuri birakenewe kandi Imana mu ijuru irahari. Cera numva n'amarira, ibaza ko ntobesha, sinobesha, ivyanje barabizi. Urumatari agikorera mu Rushubi naragiyeyo nkiri mu Burundi, Musitanteri arakizi, zone yo muri Wirizi arakizi, nubwo bamukuye. Nibaza nayo matongo mwamwe dezore na Musitanteri na Burumatari nibo bayakomoreje barayampereza kuko yari mu muhabara, uwo mugore agira 13. Imana yo mwijuru cega cepfiramwo ibihugu vy'Abarabu, sindiko ndabesha. Sinzi sentare umugabo wanje ko ibintu kuko agenda mu bintazi muvyeyi wanje kuko biragoye kuvuga ibintu, agenda mu za Tanzania mu bintu vy'amagetengete, ibintu vy'abafumu. Hanyuma ikindi naco akoresha uburyo bw'ayo matongo yanje nyene ariko arakodesha. Mfise abana 3 naje mva mu rugo, none nkaca numva ngo divorce yabaye naco nagirizwa, nari naratawe, niwe yataye urugo. Imyaka 4 n'imisi yarantaye, naho papa yampaye kuko nari narahariho imyimbati. Papa avuga ati hagurishe kubera abasaza b'abantu baragoye, ati hagiye nshobora kwitaba umuremyi ca ndahagurisha nguraho umuceri. Nta n'ikintu na kimwe twarondera n'uwo mugabo atari ko twanditswe, byose vyanditswe kuri jewe Minani Ornella, atari iyo parasera nyene nagomanya ngo niwo muhabara yamusizemo mw'iyo nzu nkiri Saudi avuga ngo inzu ngo yo gupangisha shayisha mu uwo muhabara. Maze kuvyumurenda atakamba ubutungane barantunganiriza. Niho nyene wumva uwo muhabara nca ndamuhereza Burumatari avuga ati muhereze kaguze 1,200,000 ako kantu kiwe yubatsemwo, mwumva tukora igihe yahaguriye naho harunguka, muhereze 3,000,000. Izo 3,000,000 nazisaranze muvyeyi wanje, zimwe nazikuye ku mugore wa segiteri, ayandi ndayakura ku mukenya rugamba yitwa Pauline wo munyabunyegera, ayandi ndayakura ku muhungu yitwa Desire mu Kirekura. Uwo mugabo yari za Tanzania yibere n'uwo muhabara wiwe, ntazi ingene vyabaye vyakorewe ku telefone, gusa baranditse ati Olivier n'umugore wiwe Ornella, Olivier Irankunda na Minani Ornella nibo baguze aho gusa hamwe. N'ahandi hose nje nanditseko, ahandi naho nahanditseko abana banje, bace bafata byose bayimushikiriza ni na Saudiya, ndabatakamira ubutungane ati muhagarike urwo rubanza, tijenso ngurana ariko ntashe udahari ameze nk'uwapfuye, ngo urubanza ngo rushobora guhagarara. Umukuru wa sentare ko yaciye anyishura, yambwiye gusa wari umuavoka wawe ngo aze bamusomera urubanza, bakumva ngo bitagenze neza ngo ace ngo yunguruza, burya aciye ambroka, yakoresheje message carambroka, niko zo message zavuyemwo. Nuko muvyeyi wanje nararenganijwe, natoteje abavyumva bose, nakambire muvyeyi wacu cyaka abandi bose bavyumva. Kagara mbamba divorce barasinyuye, je mu nconzi mu butungane ko haraho umuceri habiri narifise amaroba 2 y'umuceri, bari kuvuga ati Ornella natora imwe, Olivier natora iyindi, tuzari inzu 3, natora inzu imwe Olivier, Ornella atora iyindi bagapasuramo bakanganya. Izo ni proposera zibiri ko zagaragara, bakavuga ati natora imwe ubundi atora iyindi. Basi ibyo mu nzu navyo yarabiriye, saro manje, saro ministre, akabati, amamatera mwamwe yose mbere yasize yabitwaye ku muhabara nyene. Ariko byo byose ubwo mubaza wo bose mukabaca ko ubutungane byanje barabize no kubiza muko. Hanyuma icyambabaje rero nyakubahwa umuvyeyi wanje aho muri hose, icyambabaje niko nasize nkotesheje ayo marobo 2. Abana bagomba bamfire ko n'inzara, sukuvuga n'imbere ngo niyo tike yanzanye, itike n'imbere yanzanye n'umusaza wanje nawe yaguranye, kuko nubu maze umwaka ino ari kuguma mpambana ndiha amadeni kuko izo 3,000,000 narishe aho hantu, n'amafaranga nagenda toragura amadeni ku mabotika, ntoragura amadeni yacu yatuma nyomora ngo mpfire n'inzara mu bana. Hanyuma nabwiye mukuru mutumba ndamwandikiye ikete, ndavuga ati ndarawo umuntu anyandikira ko ntazi gusoma no kwandika, ndarawo umuntu anyandikira n'uwo muntu yarasinye ko, ndamwasigira ati nyakubahwa segiteri ndafashe urugendo ko mpfire mu nzara n'abana, kuko nakoma natonze kuri leta mvyeyi bampa 5 ku ndwi, vyitwa naragiye hanze ngo mfise ivyanje sinari bugurishe sinari bubwire. Rero hakaba hari ahantu
none umusaza wanjye yari yaranguriye nk'iri Saudiya ahangura miliyoni 2,700,000. rero ntahiye bampa zitanu. leta aho hantu yari yahafashe ninahaguze araho umuceri, maze ukagura umuceri uvuga ati naho nzorimira agacera abana. burya leta kivuga ati ahantu ntihazosaba kurimwa umuceri, ubaka amazu kuri duze kujya kabiri mbonye n'umusagiti kujya kabiri arabitsa, nca ndafata ndahagurisha miliyoni 5, nca ngenda ngura handi yindi robo y'umuceri aho se umugabo wanje twari twavanye yari kundi kuwo mugore yitwa Aline wa 13 n'uwo mwana bavyaranye umwana w'icenda, nca ndahagurisha nca nguraho miliyoni 4,5, 4,400,000. ibihumbi 600 byasigaye nabigaburiye abana n'agatike kanjana mu rushubi kwagura amata ndabiburanira. ivyo vyarimo umuhabara vyagenze uko. muvyeyi wanje Imana yo mwijuru shaka pfire mu Saudiya, shaka numva abana banje babaye ibiziga, nta bubeshi burimo, nta gushikuza kuko sinabafinisha muraba abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane n'umuvyeyi wacu ari wa madamu wiwe bimushikire. umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu ari umuvyeyi wacu, mama wacu, madami wiwe avyumve ko narenganijwe nkene gutunganirizwa. ariko urwo rubanza aracenda guguruza, maze kubwunguruza ikete yari imaze mu kabezi kuko uwo muavuka w'ubwa mbere naciye ndamukura, maze kumva ngo yansinyiye. bamubwiye ngo uraza amategeko icyo avuga ngo sinya, aca arasinya. none asinya gute je tutanavuganye atanabimbagije kasinya? nca ndagunguruza nca ndondera uwundi muavuka, nabwo umuryango wanje mu ndondera uwundi muavuka. uwo muavuka mbe namuronderewe n'umupolisi twaherike akorera mu Marambi, avuga ati uyu n'umwizigirwa umuntu uzenda guhaye umuavuka niwo mu Gasenya mbaye cyacu ibitoki cya Rugombo. arasatira yaragiye ni muri ofisi wanje ngo bamuhe manda subsidiaire, biranka bamuhe nikete, bavuga ati twe tumaze kurungika umuntu twatumbiye biheze, ibintu biba bisigaye ugenda kwibaziriza kumushikiranganje nambari w'imigenderanire. fasi yaragiye kumushikiranganje w'imigenderanire, ariko ntari kintu kiyakuyeyo. nawe yamubwiye ati atamanda subsidiaire ntibikunda. ubure naramaze kuguza mu kabezi, urubanza rumaze y'amezi 3, bavuga ati bagomba basigiye mu mwiherero y'uko rubanza uwo muavuka agiye kusinyira n'uwo muavuka w'uwa kera ko yombanariza urubanza cyankwe yo ivyo bya manda special. burya agiye numva uwo muavuka nyandika ngo bambwiye ngo bamfatiye n'imbere ngiye muri urubanza rw'uwundi muntu asanze ari umugabo wawe, ngo bamfashe ngo ninsinye ku nguvu, ariko ngo nasije gusinya ngo sentare ngo uremerewe ngo gusinyira umuntu, ngo yabanciye bansinyira ngo urubanza rwacitse, ngo hategezwa gushimangirwa ngo ruriya gori muri Mutimbutsi. rero nicyo gitora rwose ubutungane n'ukuri mufashe naho nasize nkoteshe amafaga ariko nguma ndiha kora ndiha nguma ndiha bose yarabahagaritse uwo mugabo ngo ntibashitegerezwa kuriha. ejo twavuga ati muvyeyi bajya kubakwa abajejwe intwaro hehe hasi no hejuru, ubwo rubanza ruhagarikwe cyangwa batugaburire batunganyishe nibwo ari je nabirondeye. nta n'ikintu na kimwe yigeze afashe, igihumbi kigikorotse sinzobesha yarantekereye kinju ndi kuntuzeye kwisoko y'Ibujumbura kwa ntuze kwa Siyoni, yampaye kinju y'amazi n'ibihumbi 2 sinzobihakana, ngo uraza kunywa amazi ngushitse imbere nguragura n'utwema ti sawa murakoze. Ndagenda ndogenda arigana yayigenaguye abagore amahera ya mbere ndungitse, acazanamwe umugore ngo yikuye umukoshi, aguramwe ibitenge, aguramwe amakara, ikintu cyose araguramwe. sinatinze naretse, acavuga ngo porotayi kuko hariko amabati twe twagize porotayi ngo kabomotse, ngo tuguye ngo gura ngo porotayi, ndagura porotayi ndayibaza kuyigura cyarugara aragira neza, mufanga narungika arubaka neza aragira neza ama etage biki. burya yace yizanira umugore kuko n'igihe ntaho bwa mbere Saudi iri ni iga kabiri nje ko bari intuntu n'inzara y'akana yasohoce uwo mugore banya kubaho cengeze imbere y'umuryango. umugabo yitwa Fisto w'umuntu uze mu documentation niwe yanzanye n'imodoka yiwe ku kibuga cy'indege, byose yarabibonye, byose arabizi. umukoronera akoresha uwo mugabo wanje niwe hora mukoresha amatafa yaramunamukuye kora amanyanga yiwe
aravuga ati origika utora umugore wawe ku kibuga cy'indege ko byagenze uko gena umutore ivarizi y'uwo mugore yasohokeje ndi mu nzu umugore twaraburanye gushikaho bagenda mu bintu by'amagetegete barangira umusatsi barandoga mu bihimba by'irondoka kujya kw'inzoka niyubura imana irafashe ndagera mu mashengesho ndasenga imana irankiza niho nagarutse ino none babyeyi bacu bafata ibintu byanje byose natunukiye Saudiya kubitwa Saudiya ndazwa hasi murazi ubuzima bwa Saudiya fatirwa ku pistori inziga irindwi nafatirwa ku pistori yesu wanje we imana ikunda abanyabyaha kuko ikunda abanyabyaha gusa ubu baciye bamushyira ngo mu migambwe ngo atware umugambwe kugira igare amafuti yagiye arakora yose ntabwo umuntu azomukorako baguma banje amafaranga nitwo nahorandereye abana banje wajya yari yambwiye ngo agomba rukurikirane ndeka kumurikira amatike ngo avuye iyo ngo mu zaruguru ibyo byose byapfuye ngo waca mu telefone ejo yagiye muri mutimbuzi kubaza urwo rubanza ushaka gukurikirana urwo rubanza ngo urinde mbega mufana n'icyo kintu n'uwo muntu ushaka gukurikirana urwo rubanza rw'uwo muntu ngo rondera manda sipesiyare nayo agenda ayivure sinzi gusoma sinzi kwandika na telefone embassy yino impiyo manda sipesiyare bavuze ati ntidushobora gutanga manda sipesiyare habaye amadivorce tworondegwa none banyakubahwa aho muri hose mwumve kurira no gutakamba kwanje ngo ntumbire ino nsarire ino mfino papa wanjye ari ku mfiro yaramugaye baramuroze pararize ari we yapaye n'ivyo bintu byose narondeye nkejijisho rya papa ari we yapaye ibyo byose narondeye n'igihe sentare yaza kuri tere narababwiye byose bavuga nawe ibintu byose warondeye wabikuye hehe umugabo yagufashije teka nakotesheje papa yampaye ubwo ndondera ibyangombwa nese nukumva ingene byose bihinduka abanyakubahwa ego nubwo ngize audio ndende mu mbago banje yapfuye nk'ivise imyaka 9 yokurikiranye ivyanje papa urumva ko yamaze kubikimuga yobikurikiranye kaka wanje niwe yabikurikirana yamaze nabone kudendebukirwa kuko amaze kubona ibintu mahera amaze gusesa ari menshi ndiko ndakorera ubusa bwa mbere kuko mustanteri wacihagarika urwo rubanza ariko araburanya papa wanje na musaza wanje papa agenda kugakoni shika mustanteri babutimuza muvuma ati poribye bashaka kuburanya umutama nk'uyu agenda arazugumba n'agakoni wone wamwagize mariage ntiwororera umugore wawe mwagize mariage n'ubundi munzigira kabiri bari banje ari mucyo gizo baranyugarana nagira ngo bagiye kunyica ndatereza amashengesho hirya no hino ubu yanganye hari muri maktaba barangurisha handi kuko mabuje arankubise ubundi munzigira kabiri mugije umwaka ino abyeyi baje hongeze ndarusha ndarimira mugana tubanza kuyinusiga zaho mwakiri kikisosa cyisi bimbiri cyimana bishiriye ku isi mwakibura naheze mu magurupe nazizo bata kwitwenga ngo nango yonze sigaye kumenya garagara yesu waje mufashe nukuri mufashe ubu ibyo bintu narondera nivyo biko birambura akotesha miliyoni 5.8 akaca agenda muri dienye za Tanzania kuzana bya bintazi akagenda mu mabwate n'ubunumva ngo ari umugore yinjiriye ngo iyo bagwaye umugera yitwa Oronera amazina yanje numva ngo namutera indubu ahubwo aguma vyaragura hageze agenda gara vyimba Olivier ubwo no kubikira ifoto yiwe muvyeyi mfasha kuko nabandi mushiki wawe cyangwa ndi umwana wawe ongeze bagano turuye muri Saudiya bose bayitanze maze amezi 3 ndi yino kuko n'ibintu byo munza bigushije nkiri muri office inyabugete ibujumbura umupapa yaturungiza yitwa Faiz kono upapuro bagiye kurusaba bararubimba hose ko mu avoka ragiye kuba mushikanganje imigenderane ure bavuze ngo urubaza ashobora kunguruza ngo n'intahe murazi ubuzima bwino ubwira utahe uvuga ngo urasabye konje turabacakara yino kono mu avoka yaravuze ngo ako kazi kanyine kabaho kweri ngo turabacakara nyene nituva mu nzu n'ubwo telefone kuri president ko era ta VPN rimwe urabaho ndi ku ma etage sisohoka singira gute nsohoka ngiye gutumwa ava divorce bayimuhaye jewe ndino uko mperuka bagiye kuri tere sitwigeze tunaraburana maze gutaha twagiye muri senare bagenda kutwumviza ajyanye mu biro kwa president kwa jiji president bakatubaza akavuga washaka divorce washaka tuvane ko ngo tukabura ibyo narondeye nje mfise amatongo nkavuga jewe umugabo wanje ndamukunda
nibwo baza kumurikira abagore nkabo ndamukunda jewe wese nshaka gusinya nshaka kwigumira mu rugo ndera abana banje batatu ntibagende gusanzara basanzariye. Burya umunsi twitabye umuhavuka w'ubwa mbere aramubaza ati none umugabo akavuga ngo umugore asabye irasiyo kubona ko nasaba rasiyo y'abana akavuga ngo nta kazi ifise jewe ngo niwe afise amatongo ngo ngo niwe yayiganziye amatongo yose ibyo byose nca nirondereye nije mfise amatongo aho papa yampaye iyo robo y'umuceri niyo robo nagutse ngo niwe afise amatongo ati sawa. Sentare kirabaza ati rero none utanga kuburana no kugenda kuri tere turabe iyo birezo by'abana aho vyova ducangura iki muhavoka ngo dutangwe turabe ibyo birezo ngo dushike kuri tere sawa. Baraje turabajyana arabajyana aho hantu nagurishije ndaberekana naho handi nagutse birangana maze kugira baca hajye nyene tuburanira hajye nyene kuntu zeye kuri tere ku mitongo naravuze ngo nyamvuga nibundi ko shaka umugabo kuko ari mu rugo rutonye ngo ari mu muhabara mugati nagaruke mu rugo rukuru rwitsitso aze turera abana hajye tuhapangisha burya baca byo bandika nyene tuvuga guma bandika tuvuga bandika hanze bavuga ngo rugiye ngo kwa pocrere murugiye mu mwihere ndavuga none ubanza rugana mu mwiherero gute tutaraburana mwavuga ati muje kuraba yaho ibirezo byabo bana byova avuga ngo ngona amatongo murabe ibyo bintu yavuze ngo ubwo parasera naguze bw'umuceri ko bwo bukuranye n'intuze n'irasiyo y'abana abana batatu ngo rugiye kwa pocrere ngo agwigiye ko ngo atereka bwikumuti sawa. Jewe narore ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu amezi ane amezi atanu amezi atandatu baca nandika ikete ngenda rero muri office ndigirira usanga rimwe na passport bangize maskire namba ari maskire ngo muhungu bishika musaza ntabingiramo ndarondera iyindi passport ubwo nye byihuta ntamaze amezi abiri muri office candaza muri office maze kuza muri office nagiye numva ngo guma kurikirana urubanza guma rukurikirana ndavuga ati urubanza kuko ntazi gusoma no kwandika nari kwandika ikete nkavuga ati muhagarike muganda mwandike umukuru wa sentare bamutimbuza mwandika ati jewe twakoma twavuga ati nibe ndasonze ngaha muri office nabadeze nkababwira dezo mbe yarandumikya n'ibihumbi 10 nkariraho kwinzira yaho twagice kigali ca bigori nivyo bihage bya misi yose stomira nkubita ndamubwira ati banya kwa sentare jewe ngo manzubire hanze ngo mfire ninza n'abana ko yaraje navuze ati hariho n'inzu yagomba ingwe ko nyene iyo nzu nyayo twubakisha iki kuri wose ntaraje arahatembera nyene we kumwe na sentare na uwo mugore w'umuhabara atwiruka inyuma yinjira no mu nzu nahapfuye tuhakura ibintu by'ibintazi bitagumutwa n'amaguru aho yarahagaze uwo mugore uko ari umuntu badashoboka iwabo bose ari bavuga ati imbere ati mbega wewe namba waragiye nawe ahantu ko utapfuye kuko ari n'abantu bishe kubera bagiye gusurira umuntu nyira uwo mugore yari yazanye ndavuga ati je senga imana sisenga abo yari sisenga takona basi ibintu byagenze uko jewe n'ukuri sindiko ndavuga ngo ariko ndujyaja ngo ngushikuza oya n'ukuri sinofata ngo nkoresha abategetsi ndabakoresha nk'ibintu by'ubeshi nimuza muragana abo bategetsi nyenda babwiye muza murababaza ivyanje nyene bimeze bose baramaye gushika ndamuvye wacu kuri matari yawe narakimubwiye kifise inomero y'umuntu mfise avuga ati oya je tuni gikunda unguruza urubanza bose baravuga ati unguruza urubanza tuvyagenze uko bose bavuga ati oya nta butungane bugihari umugabo agurabije ngo cumi na batatu n'abandi 9 hanze kandi yarataye urugo ari bari mu rugo bacha komora mu rugo none nagirizwe ikinomogwa mu rugo ibintu byagenze uko navuga ati bashobora bihagarika ivyo bintu kuko nivyo birundi ko birantoteza bigira gute babihagarike byose Burundi si jewe si hori ivyo turabirabisha amaso basi nuko n'abana narabanyivye aho nari nabasize kwa mukuru wanje ngo kugira ngo aronke imanza